Donc bimaze iminota 30 ari uko nyene ni mukinanira ku Musaga. Twibaza ko hagezweho amaminisyo ariko ashobora gukwiragira hirya no hino muri environment. Twibaza ko ari ububiko bwo muri Bataillon Para bwo bwahuye n'isanganya bugashi. Twibaza ko atari gitero nko benshi bariko baravyibaza. Hariya muri base niho hashobora kuba haya incident. Sara situation. Inyuma y'umunezero ukomeye igihugu c'Urundi cyako kiragira inyuma yaho intamba mu rugamba zitsindiye Chad ibitego 4 kubusa bariko barahimbaza baryohewe banezerewe hatanguye iturika rikomeye mu gisagara ca Bujumbura aho benshi bibajije ko ari igihugu gitewe ariko twagiye dutohoza ibinabiriya twasanze ari stoke ya gisirikare. Ni ku itariki 31 y'ukwezi kwa gatatu 2026 aho habaye iturika rikomeye mu gisagara ca Bujumbura. Hari hafi isaha 12 kuyu wa kabiri. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Musaga hatanguye iturika rikomeye mu kambi ya gisirikare. Bivugwa ko hari n'imihana imwe ihegereye yoba yahononekare. Gushika isaha 1:30 umunyagihugu ari muri Kinene wa zone Musaga yabwiye BBC ati bitera vyongerekana. General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabwiye BBC gahuza muryango ko depo yagize ikibazo mu kigo ca Camp Base. Mu butumwa yanditse yagize ati isanganya rikomeye y'umuyaga nkuba mu bubiko bw'ibigwanisho by'ingabo FIDNB muri iyo kambi iri muri zone ya Musaga. Uku guturika kwabonetse kandi kukumvikana igihe cy'umwanya utari muto kwateye uruhagarara n'ubwoba muri iki gisagara ca Bujumbura. Hakaba no ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Abanyagihugu bamwe begereye Camp Base bavuga ko inzu zabo zahononekariye kandi bamwe bavuye mu ngo zabo barahungira mu tundi duce kw'ico gisagara. General Baratuza yavuze ko basaba abanyagihugu kwirinda ibice bihegereye mu gihe inzego zibijejwe zirimo gutabara. Camp Base iri hafi cyane y'ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Iri hafi kandi n'imihana ibamwe mw'abantu benshi mw'iki gisagara. Hari n'ibisigarira vyaturitse vyaguye ku mazu yo muri quartier za Kinanira 3 na 4. Gushika ubu nta muntu aratangazwa ko yoba yapfuye cyangwa ngo akomereke kubera iryo sanganya ryatewe no guturika n'umuriro ukomeye. Ayo namwe mu makuru ayikaravugwa cyane cyangwa amakuru y'umuco hambavu y'ibiko biravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye aho benshi bari bagize ubwoba ubona ko kwa guturika kwa stock y'ububiko bwa gisirikare ubona yuko ibintu uyu mwanya ari amarame. Na makuru dukesha BBC gahuza muryango nkandira subscribe like comment and share.